Ikiganiro sobanuro y'ijambo ry'Imana kirabandanya kuri televiziyo Isanganiro turacariko tuganira ku bijanye n'ico byanditse vyeranda bivuga ku bijanye nibiba ku muntu amaze gupfa amaze kuva muri nose batumire tukiri kumwe ni pastori Vitale niyo nizigiye wo mwishengero Jehova Rafa na Sheikh Hassan Ntakirutimana umuvuga butumwa wo mwidini rya Islam tubandanye kino kiganiro pastori mwatubwiye ko inyuma y'ugo rupfu ibiba mwatubwiye ko abakoze ibyiza hari aho Imana yateguye barindirira hama abakoze ibibi mwatubwiye ko bobo badafise ikibanza barindiriramwo mbega none twasomye mu bitabo vyeranda aho ijambo ngo uguciga urubanza ryagumye rigaruka mbega abo bantu bazociga urubanza ryari bazorindira gushika ryari bazorindirira murakoze cyane abantu bapfuye batizeye canke barakoze ibyaha barafise ikibanza cyabo ni mumva ariko nagoma ngaruke kuri ibi bintu bavuga umuntu kumenya kuja mu ijuru bisigura iki uravye muri Matayo 7 ku murongo wa 15 Yesu yavuze ngo mwirinde abigira bavugishwa n'Imana baza kuri mwebwe bambaye nk'intama ariko imbere aramabingira y'inkazi 21 havuga ngo umuntu wese amvumereza ati mwami mwami si wazo kwinjira mu bwami bwo mwijuru atari ukora ivyo data wo mwijuru agomba 22 benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami mwami ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe ntitwasenda abademoni mu izina ryawe ntitwakora ibitangaje byose mu izina ryawe niho nzobajinjibura ntaho nigeze mbamenya mbiraho mwankora biziramo hari ibintu by'ibikogwa hari n'ingabire abantu bafise bakanazikoresha mu buryo bw'Imana ariko nyuma yo gukoresha izo ngabire mu buryo bw'Imana bagakora ibindi bibi inyuma bidahuye n'ingabire z'Imana Imana yarabahaye ugiye no gusoma niho Yesu yababwiye ngo nzobabwira ngo sinigeze ndabamenya mviraho mwankora biziramo kuko yavuze ngo n'umuntu ushaka kuja mu ijuru n'umuntu akora ivyo data agomba Luka 13:24 havuga ati umuntu mushishikare guca mu irembo rifunganye ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamwo ntibabishobore 26 havuga ngo niho nzotangura kuvuga nterega muzotangura kuvuga ngo erega twarira twanywera imbere yawe kandi twigishiriza mu nzira ziwacu urumva bamwe bigisha mugabo bakigisha ijambo ry'Imana ariko nyuma kwigisha ijambo ry'Imana ntibakore iki jambo ry'Imana rivuga bakavyigisha mugabo waheza kwigisha ijambo ry'Imana waheza kuvuga ibibi Bibiliya yanka wewe nyene umwigisha wewe nyene wigisha ibyo bintu abantu bakazazanirwa ati none uyu muntu ko twari tuzi ko ari pastori turatubona kuri televiziyo turatubona ari naka turatubona ari shehe none ko tubona ivyo yatwigishije muri Bibiliya nawe hano muri site mu gihugu atari vyo akora none tukiri ngaho nyene Imana izocira imanza abantu yisunze iki Imana mu guca imanza izokwisunga ingene abantu batisunze amabwirizwa yayo ingene batakoze ibigororotse ivyo yarabashinze dufise amabwirizwa tugendera ko Imana yaduhaye ayo mabwirizwa rero iyo umuntu arengako ararize iyo rirenze ko ugapfa warirenze kutihanye Imana iraguhana Shehe yatubwiye ko ivyaha imbere y'Imana bitangana hari ivyaha bifise uburemere hari n'ibindi vyaha bisanzwe umuntu ashobora gukora mu buzima bwa misi yose none namwe niko mubibona ivyaha umuntu wese arafise ingene yizera ariko ico nzi ko si cyane icyaha kuko cyose citwa icyaha nk'umuntu yishe n'uwundi atukanye bahanirwa cyo kimwe imbere y'Imana icyaha ni icyaha ngubye ko icyaha ari icyaha kuko bavuga ngo icyaha cyo gutukana icyaha cyo kwica icyaha cyo kubeshera uwundi icyaha cyo gusambana icyaha cyo kugambarira abavyeyi icyaha cyo kwifuza cyose kiguma citwa icyaha ntikigeze gihinduka izina bivuga ko byaharire bingana kuko tuvuze ngo mbeshe ngo ntibingana n'uwishe mbega ntuzi ko ushobora kubeshera umuntu ukamubeshera akaja mu mpimba akamara imyaka 40 uko se ukwica
shehe yatubwiye ko Imana ntushobora kuja kubesha imbere ya sentare kw'iryo tongo ari ry'uwo muntu baciye bafata uwo mugabo n'umugore n'abana biwendwe bararikwaye mu itongo kandi barafise agatongo aho bubatse akazu naho barimira hama baragiye kuyerera mu ibarabara abana biwe baciye babura ngene biga baciye baba mayibobo baciye banyura urumogi uyo mugabo aciye umugore agiye kurondera ubuzima ahandi aciye nagwara no mu mutwe umugore canke umugabo wumva kwicisha umupanga cyangwa kwicisha inkoho n'uyo muntu yisha akoresha kubesha ubwo si ubwicanyi bumwe ni icyaha ni icyaha shehe yavuze ko hazoba deliberation nta deliberation imbere y'Imana deliberation turacayifise nani ndacayifise nashe yacayifise umva nta deliberation inyuma y'urupfu nta deliberation uyu munsi turafise deliberation ijambo ry'Imana cyatubwira ngo ni mwihane muve muri ivyo vyaha ni mureke amatiku ni mureke kurenganya ni mureke kubeshera abandi ni mureke kwica ni mureke kwagiriza abandi binyoma ni mukora ivyiza turacafise deliberation nyuma rero y'iyi deliberation turimo yaba abantu baje mu musigiti kumva ubutumwa bwiza yaba abantu baje mu masengero kumva ubutumwa bwiza abakozi b'Imana bakoma basemerera bene data ni mubana amahoro ni muhariranire abavukana mubana amahoro ababanyi mubana amahoro mubane mu gihugu neza mugisangire musangire ivyeze byo mu gihugu cyayo mwihanganire inyuma y'ibi ugapfa utumvishije mu ry'Imana rikubwira na deliberation ihari shehe niko mubibona muri make ibyaha ntibishobora kungana kugira ngo ndabikwereke gusubira mu vyagezwe 13 rimwe gushika kuri 16 hariho icyaha Imana yagumye ivuga ko ubuzogikora ntibaze batebe kumwica kabisa uyu muntu ati muraca mukuraho ico cyaha niki icyo cyaha usomye muri iyo nyandiko Imana yavuze iti nihaza umuntu akakosha akoresheje ibitangaza yokora akaguhendahenda ati ibi ndakubwiye n'ivyakoreka bigakunda ukabona birabaye uzocuza tugende gusenga iyindi mana itari uhoraho ati uyo muvugishwa azoba aje kubabwira ivyo bintu akabikora bikaba akababwira ati mugende gusenga Imana ati ntimuze mutebye urumva uyo nibwo yokora ibindi byiza byose uyo ntashobora guharirwa ico gifise uburemere bunini ugiye kuri 6 Imana iti ukazogira n'umugenzi aza kukosha ati muje gusenga iyindi mana atari uhoraho urumva ati ntuzumugirire ikibabagwe kabisa acukuraho kuri 12 Imana iti mu gisagara ni wumva amakuru abantu bavuga bati abantu badukanye ubuyewe bwo gusenga iyindi mana itari uhoraho ariko mu ijambo ry'Imana naho havuga ko nta ushika ku Mana ataciye kuri Yesu kandi mwabitubwiye no mu ijambo ry'Imana ego nivyo twebwe turavyemera kubera ko nko mu gihe ca Mose igihe ca Aburahamu abashise ku Mana bajya abantu zenya bajya barazaro Yesu ntiyari bwaze umuvugishwa n'Imana wari we wese mu kiringo ciwe iba tayindi nzira ihari yo gushika ku Mana kiretse guca kuri yo muvugishwa n'Imana aba hari muri ico kiringo ciwe mu gihe ca Mose watezwa guca kuri Mose mu gihe ca Eliya tuza guca kuri Eliya ntunaje kure nyuma ya Yesu naho ni Muhammad ni kuvuga ubu muntu dutegeza guca ko ni umuvugishwa n'Imana Muhammad kuko Muhammad agarukana inyigisho zaba bavugishwa n'Imana bose kugira ngo dushobore kubona ijuru nico gituma uravye abayisilamu mu nyifato gusenga nibindi tubanze tureke ubugaba bushobora gushikira umuntu ivyo vyama vyabaye mugabo mu bikorwa nyobokamana ugiye kuraba baje bavugishwa n'Imana na Yesu arimwo ucuguma ubona abayisilamu ibikorwa byabo vyiyobokamana apana twatundi twakiremwa muntu ushobora gusanga twabaye nico gituma rero Yesu nyene yabwiye abantu ati ndababwira ukuri yuko Yohana umubatizi abasambanyikazi n'abatoza kori babatanga kwinjira mu bwami bw'ijuru kubera ko Yohana yaje muri mwebwe agendera mu bugororotsi ntimwarushe mu mwizera mugabo abasambanyi n'abatoza kori baramwizeye ariko arabwira abigishwa biwe abereka ko atamwanya mu rurahaca ati hari abantu naho mu nkurikira je hari abantu babatanga mwebwe kwinjira mu bwami bw'ijuru abakurikiye Yohana rero umuvugishwa n'Imana wese mu kiringo ciwiwe niwe aba ari inzira n'ukuri n'ubugingo ishikana abantu muri ico kiringo ku Mana haje undi muvugishwa n'Imana abantu baca bimukira kuri uriya wundi muvugishwa n'Imana nico gituma mu gihe Yesu yaguma abwira abantu bamubwira bati muvugishwa mwaca mureka gukurikira Muhammad mukaca mukurikira uyo wundi nukuri nuko atazoza mugabo abaye yoza urumva abaye yoza twe nta ngorane akaza ari umuvugishwa n'Imana w'ukuri akaza asenga nk'uko Aburahamu yasenga
akaza asenga nk'uko Mose yasenga, akaza atwigisha ukwizera Imana uko Imana na Yesu nyene none uko yasenga yubamye hasi Getsemani n'ibintu nk'ibyo. Umubushwa ari Imana wese eka n'ubundi wese yoza akatwigisha twe uko twebwe tuba twakurikiye kuko nakare bose turabizera. Nuko rero ubure dushaka kumenya mbega uwo munsi w'urubanza mwatubwiye ko abantu barindirira hariya mumva, none uwo munsi w'urubanza ni wagera Imana izoca urubanza yisunze iki? Murakoze cyane. Ikintu cyitwa kurindirira mumva nagira ngo pastor yabivuze neza ati hariho ibintu bijanye n'ibintu bya mpwemu abantu badapfa gutahura uko nyene kiretse ababihawe. Mugabo rero iciza nuko muri Islam ibintu byose biri kumugaragara. Yenda guha karorero uravye 17:1 Matayo urabona Yesu ari kumwe n'abigishwa biwe hanyuma baca bagendegwa babonekegwa na Eliya na Mose. Birazwe neza yuko Mose yarapfuye imva yiwe iri hariya, mugabo kandi na Eliya yaraduze mu ijuru, ariko kandi igihe Yesu yari kwarigisha Eliya yari yaramaze kugaruka muri Yohana umubatizi twisunze Bibiliya, ariko kandi nawe nyene yarapfuye. Mugabo bajya barashoboye kumubonekera mbere ngo na ba Petero barababona baranavuga bati mbega tububakire insago zitatu, urumva bakivuga uko baba barigiriye. Bisigura ngo rero uhoraho Imana rugira vyose naho abantu baba barapfuye bari mu mva cyane cyane nk'abagororotsi nk'abo bavugishwa n'Imana, uhoraho Imana rugira vyose arashobora gushiraho uburyo bw'ingene bano bashobora guhura bakabonana. Nk'ivyo vyabaye ko Eliya na Mose baramugendeye Yesu, yewe wari muzima arababona. Ni nkuko kandi hariho n'urugendo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yigeze gukora ava ku isi aje Yerusalemu no kuduga mu ijuru kwakira ry'amasengesho 5. Burya ntubona kujya kuna abayisilamu basenga 5 ku munsi na ziya nyifato bakora, ziya nyifato niko n'abamarayika mu ijuru bifata mu gusenga kujya nyene. Cyo gituma Muhammad yagiye mu ijuru kugira ngo yerekwe kandi yigishwe azanire abantu gusenga kurya. Muri urwo rugendo rero bari i Yerusalemu bajanye n'umumarayika Gaburiyeli, burya barashoboye guhura abavugishwa n'Imana bose igitigiri cyose bangana n'ibihumbi 124 bahurira hajya muri ya rusengero rw'i Yerusalemu kandi barasengera hamwe, hanyuma umwe wese aravuga mu mateka Imana yamuhaye no mu kiringo Imana yamurungitseko bagenda barabwirana nkaho oye biranditswe mu bitabo vya Islam ko ariko vyagenze. Urabona ko abavugishwa n'Imana barahuye bose barabonana, mugabo abenshi muri ho baramaze gupfa. Urumvikana bisigura ngo rero naho abavugishwa n'Imana bobo baba barapfuye, mugabo Imana irashobora gushiraho uburyo bw'ingene bashobora guhura bakabonana abakera n'abashasha. Uburere Imana izisunga iki kugira ngo ishobore gucira imanza abo bapfuye? Kugira ngo Imana icire imanza abapfuye, ubwa mbere hoho hatizwa kubanza kubaho icitwa izuka. Abantu ntibaciribwa urubanza bakiri mu mva zabo nisonze ukuntu mwabajije ikibazo. Hariho gusa ko abantu bakiri mu mva zabo nkuko twabivuze abemera Imana abapfuye arabagororotsi ziyamva zabo kuri bo kibari kibanza citeka nkarimwe mu matongo yo mugambi bw'ijuru. Hanyuma abapfuye arabagararije nabo zijamva zabo kibari kimwe mu vyobo vyo mu muriro utazima. Ubwo nibwo buzima babaho. Muri Qur'an Imana yaravuze iti annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'a, ati abahakanyi bazobandanya guturirwa mu muriro utazima. Ko nyene mubibona kuri uriya mutunzi wa Lazaro yari mumva mu gihe cya Lazaro yari mumva ariko araturirwa. Kijya n'ikigereranyo ciza cyane abantu bari bakwiye gufatirako. Ati abantu nk'abo bazobandanya guturirwa mu mva zabo gushika ku munsi w'izuka rero aho abantu bazozuka nyezina, kuko ico ni kibanza cirindiriro. Hanyuma abemera Imana nabo hariho ikicaro citwa maqarar arwah, na hantu Imana yategekanirije ikicaro c'imitima c'ubugingo abantu bavuye mu isi mugabo barabagororotsi. Umvikana iyo ni tekane ryabo, mugabo muri uwo mwanya nyene ikibanza cabo kiba kiri hariya mumva, ariko kandi baba bariko bararonka umunezero, mugabo kandi nabo nyene barafite ico cicaro citwa maqarar arwah, ahantu heza ho gutekanira. Rero uko niko ubuzima bugomba kubandanya gushika kuri wa musi w'izuka. Inyuma y'izuka rero niyo hazobaho guca imanza nyezina, aho abantu rero bazoja nyezina mu citwa umuriro utazima na nyezina mu citwa ubwami bw'ijuru. Mumva ntabwo ari mu bwami bw'ijuru, mumva ntabwo ari mu muriro utazima. Oya, izuka rizobaho, hanyuma ikibanza citwa ubwami bw'ijuru
n'ikibanza cyitwa umuriro utazima Imana yaragiteguye kandi Yesu yaravyigishije uravye Matayo 25:31 na Matayo 25:41 ibi bibanza bibiri Imana yabiremye imbere yuko itangura no kurema isi n'ijuru. Abantu bazutse ubu rero harageze ko Imana ibacira urubanza niho hazoca haza ya deliberation aho Imana ivuga ati ibintu wakoze wowe warakoze ibyaha byinshi ariko ngaha kandi turabona ko ibyiza wakoze ari bike bisigura kubera ko wakoze ibyiza ari bike uja hariya mu muriro udahera canke warakoze ibyiza byinshi nubwo wakoze ibyaha ariko ibyaha wakoze nibike wowe uja mu ijuru nuko bizogenda. Murakoze cyane ntabwo ari uko nkuko mubivuze ariko nagira ngo ntanga umuco gatoya ubwa mbere hoho ibikorwa turiko turakora uno munsi birandikwa kandi ivyeshoro Yohana 21 nimba ntihenze haranditswe ukungene ibitabo bizotangwa abantu bose bazohabwa ibitabo birimo ivyiza bakoze bamaze guhabwa ivyo bitabo umuntu wese rero azokwibonera ivyo yakoze mugabo ikintu cambere Imana izofatirako nukuba umuntu yarabaye mwisi akarinda ava mwisi yemera afise kwa kwizera kuzima kujya kuntu kwanditswe no muri Yakobo 2:19 haravuzwe ngo wemera yuko Imana ari imwe ugize neza n'abadayimoni baravyemera bagahinda gashitsi ni kuvuga ngo umuntu yavuye mwisi yemera yuko Imana ari imwe uhora atayibangikanije atasenze ibindi bintu baba abantu baba bavugishwa n'Imana byaba ibiti byaba amabuye yumiye kugusengera Imana akarengukana iyo teka imbere y'Imana ni kuvuga ngo aba nibo bazoshika ku ntambwe igira kabiri rero yo guhabwa ibitabo hari abazohabwa ibitabo iburyo maboko y'iburyo kizoba ari kimenyetso cyuko mu bitabo vyabo huzuyemo ivyiza byinshi birashika ko umuntu azoja mu ijuru gusa kubera ari mu Islam kuko hariho muri Islam aho bavuga ko kuba conyene uri mu Islam ico conyene kirashobora gutuma uja mu ijuru. Jewe sinoba ndabivuga uko ako kajambo mbere Islam ni unakavuze mwenja makuru mugabo je ndiko ndavuga gusa ibintu vyanditswe yuko abantu bazohabwa ibitabo bamwe mu kuboko kw'iburyo abandi mu kuboko kw'ibubamfu ibikorwa vyabo bizoshirwa mu gaciro bipimwe hanyuma imaze gupimwa rero uku kwizera umuntu azoba yapfuye afise Imana yungikanye n'ibi bikorwa yakoze byinshi bimeze neza mugabo arafise n'ibindi yakoze bingana gute aha niho Imana izotanga imbabazi nta muntu numwe ashobora kwinjira mu bwami bw'ijuru kubw'ibikorwa vyiwe nta numwe abaho oya nta numwe ashobora kwinjira mu bwami bw'ijuru kubw'ibikorwa vyiwe yakoze kuko nta muntu numwe mwisi adakora ivyaha nico gituma kubwo kugerageza k'umuntu gukora ivyiza kwihata kuryama adasinziriye kwiyima utwo yari gufungura agafasha abakene kurera imfuvyi kugira iki kwemera kagenda n'amaguru abona ibyo yari kwiba kugira ngo atunge ariko byose akavyiniga akavyiyima utu twigoro Imana izoduha agaciro gakomeye cyane niyo aba yapfuye yizera Imana ibindi yashobora kuba yarakoze icyo nico cyitwa gutanga deliberation Imana imuhimbabazi ariko tuvuze duti duharura umuntu yinjire a 100% yaratoye 100% nta numwe n'abavugishwa n'Imana ntiboshikayo. Nuko turangiza kino kiganiro Pastori Vital none hariho abamenyeshwa Imana abemera bumva ubwoba bw'urupfu kuko batinya kumbure ibyo bashikira inyuma y'ugo rupfu nirihe jambo ry'umwizero mwoha abariko baradukurikirana bakiri bazima mu buryo bw'umubiri kugira ngo nibava muri nosi bazoshobore nabo nyene kuja muri bya bibanza byiza Imana yabateguriye. Murakoze hari amajambo Paulo yabwiye abaroma mu gice ca 2 aravuga ngo abayuda nabo gutsindwa n'urubanza n'abandi hari abantu bakunda guhagarara ku cubahiro c'idini giwabo kumva umengo inzira yo kuja mu ijuru iri mu idini wabo. Paulo yavuze ngo mu mahanga yose ubaha Imana agakora ibyo kugororoka iramwemera umuntu yubaha Imana agakora ibyo kugororoka. Muri aba baroma rero 2:5 havuga ngo iki niho shaka neza tumenye iyo deliberation niyihe mbega umuntu azobana n'Imana n'utazobana n'Imana azobameze gute. Abaroma 2:5 havuga ngo ariko kuko ufise umutima ukomantaye utihana wirindiriza uburake buzoba ku munsi wo kuraka
aho amateka abereye y'Imana azohishurirwa. Urumva uyu muntu atihana afise umutima ukomanaye akiri mu mubiri icarindiriye ni wenyene yirindirije umuriro n'uburake bw'Imana. Gatandatu havuga ngo izokwishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. None izokwishura umuntu wese ibyo yakoreye hano kwisi. Uwakoze ivyiza izomuhembe vyiza akiri avuye maze kuva mu mubiri. Uwakoze ibibi akiri mu mubiri hano kwisi izomuhana yisunze ibibi yakoze. Ariko niyihana umutima we ntukomantare azobona Imana. Indwi havuga ngo abarondera ubwiza n'icubahiro no kudapfa bahora bakora ivyiza bihanganye bizohishura ubugingo budashira. Urumva bashaka kuzobana n'Imana, abadashaka kuzociga urubanza bakazoshaka kubana n'Imana, abo ngo bahora bakora, abashaka ubicubahiro bahora bakora ivyiza bihanganye bizohishurwa n'ubugingo budashira. 8 ariko kubakebana ntibiyumvira ivy'ukuri. Hari abantu baba mu mashengero, hari abantu baba mu madini, abari abantu bo gukebana batumva ukuri, ariko bakumvira ukugabitanya, bakasenga bakanavuga ubutumwa nk'uko kwanje, ari abanyabinyoma, ari abantu bagabitanya. Hazoba uburake no guhambarirwa n'amarushwa n'ivyago ku bugingo bw'umuntu wese akora ibibi, uhereye ku muyuda ukageza ku mugirika. Ariko ubwiza n'icubahiro amahoro bizoba ku muntu wese ahora akora ivyiza, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Uravyumva? Imana ivuga ngo umuntu wese akora ivyiza ntawe ncaguye azohabwa icubahiro n'ubugingo budashira. Ntacaguye. Kandi naho nyene ukora ibibi nzosubira mpane ntacaguye. None bizokunda ko umuntu akora ivyiza gusa atabibakoze? Shehe yatubwiye ko nta muntu ashobora gukora ivyiza gusa ntawubaho. Nta muntu aba adakora ikosa, sivyo? Ariko ngoma ndakubwira, umwana araba mu muryango ugasanga hari ikosa yarenze ko umuvyeyi yamubwiye ati uve kwishuri kare canke mwana wanje ugire gutyo, agashika akacabwira ati mama pardon, papa pardon, byangoye kunukunuko, sivyo? Abantu rero bagifise imitima idakomanaye baramenya ati ivyo byose shehe namucumuye ko namubeshe, shehe mbabarira nakubeshe saa twavuganye sinza kwishikirako, sivyo? Shehe mbabarira canke media mbabarira ya mafaranga wangurana icakiringo twahana ntigikunze nderibero mpikindi kiringo. Uravyumva? Mugabo kazoyariha. Ariko inyuma yo kuzovuga ngo nayaronse ngo manda yajya media canke shehe sinamushubije ibyiwe mbabarira urupfu rukacaruza sazora ko yamuri hajyari. Kandi urumva harabaye ikiringo Imana yahugiriye ubuntu. Rero nico gituma umuntu dukwiye kuba maso. Je kintu numva umuntu dukwiye gutinya urupfu, ariko dukwiye gutinya icaha. Nta muntu akwiye gutinya urupfu, twese tuzopfa nta numwe avuyemo, ariko dutinya icaha kugira ngo tugororokere Imana yacu izoduhemba ubugingo budashira. Ivyo dukora, ivyo nkora, Imana irabizi nanje ndabizi. Nini itahura nkihana Imana nzobana naye kandi nzongera imbabazi. Urupfu ni rwaza ruzontwara ngende kubana n'Imana mu ijuru, uyu mubiri uzoja mwivu wavuyemo. Nuko ubonaho twumvirize shehe namwe ku ruhande rwanyu, mbega mubona abamenyeshwa Mana abemera bokora iki kugira ngo bashobore kubona iryo juru nibava muri ino si, na cane cane kuri abo batinya urupfu, batinya kuri ivyo byo bashikira nibava muri ino si? Murakoze cyane. Hariho ibintu ari ndemanwa, ni kameremere ndemanwa, kugira ubwoba y'ikintu utazi ingene kimeze ejo kizogushikira, kugira ubwoba umwarimu ntuzi watashe hataragera ivyo aza gukorera ejo. Rero imibiri y'abantu bose ni yabavugishwa n'Imana, kugira ubwoba ku rupfu ivyo vyagiye birabaho. Nico gituma Yesu hajya muri Bibiliya urabona agiye gusenga Getsemani atakamba ati kura kino gikombe kindengane, ibintu nk'ivyo oye vyerekana ko yarafise ubwoba, ibintu byumvikana. Mugabo ro cyane cyane kugira ngo abantu vy'ukuri bitunganye ku Mana sugutinya ugupfa, kubera ko ugupfa koko ni ngombwa kuzoshikira umuntu ari we wese. Ahubwo ukwitunganya ukuri ko kwitunganya ku Mana n'abantu ukwitegurira ugo rupfu kuko ruza giturumbuka ntiruze rugusange utarihana.
ntuze rugusange utarigarukako, ntiruze rugusange ukiri mu vyaha. Raba ibintu rimwe muri kano kanya, mbega uri mu masengesho, raba uri mu rusengero, mbega uri mu bikorwa vyiza, raba mbega ahandi uno munsi ari nka hamwe nogira ahanyene noba ngiye mpagaze neza imbere y'Imana. Ibi nivyo bintu byo kwitwararika. Gutinya kwa cane nibijya bintu irya herezo ryawe. Mbega wewe uzoheza uri mu biki, kuko intumwa y'Imana Muhammad sallama yavuze ati abantu no mu gihe kizuka abantu bazozukira muri vya bindi nyene barimo. Bangu wapfuye iri mboregwa nuko, wapfuye uri mu busambanyi nuko, wapfuye iri herumva nuko. Bisigura ngo rero ico gutinya n'ico mwitwarariko gikomeye cyane n'abantu kwitwararika ibizokurikira inyuma y'urupfu. Ivyo navyo kugira ngo umuntu avyifatemo neza no kwihatira ukugororoka. Ubwa mbere ukugira ukwizera kuzima, kugororokera Imana mu kwizera, hanyuma bwa kabiri kugororokera Imana mu bikorwa vyiza, kubera ko ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye, kandi ibikorwa vyobaho bitagira ukwizera kuzima navyo nyene vyoba bipfuye. Ico rero nico nobona ko abantu dukwiye kwitwararika cyane. Nayo ubundi kuba umuntu yo kwiyubara kumva ko ufisa ko bati nzopfa bizoyemeze gute, ivyo ni ibintu bisanzwe ndemanwa n'abavugishwa n'Imana, byaragiye birabashikira. Ariko nyamukuru bakubwiye nk'ibyashikiye Mose, ntabwo byanditswe muri Bibiliya. Nk'ibyashikiye Mose wowe utangara igihe urupfu rwaza, ba Aburahamu bose barateye igere kuko bashobora kuvugana n'abamarayika ati oya Mose ati none ko marayika uje gukura umuti bugingo bwanje, Imana yagutumye none yakubwiye ko ubucisha he, ati ndagucisha mu maboko. Mose atoya agenda ubwira Imana ati amaboko ya Mose yarakiriye igitabo ceranda cy'ivyagezwe, no pas possible ntibikunda. Marayika aragenda araza ati Mose Imana ivuze iti deka ducisha ubugingo mu maguru atoya ntushobora gucisha mu birenge. Genda ubwira Imana ati narahagaze ahantu, Imana iravuga iti aho hantu hagaze nahera, ibirenge byanje byarahagaze ahera, none wumva ubugingo bwaca mu oya. Ariko urumva finalement nico canavuyemwo ukuntu imva ya Mose itazwi ahiri uno munsi, kuko habayeho Imana irambwira ati fata urugendo aja mu bugaragwa. Imana itegura abamarayika bimba imva ahantu mu bugaragwa, hanyuma barayitaka neza, barayishariza neza. Mose ahashitse arababaza ati ibi bintu muri mu nibikati nimva turiko turategura, ati nimva y'umuntu nyabaki mweranda iteguwe mu buryo nk'ubu hatoya ati urashobora kwipima ukaraba. Yajyamyemwo abaragiye. Nico gituma Abisirayeli batazi ahimva ya Mose iri, kuko yahambwe n'abamarayika biciye muri iyo zuguru yico kijanye no gutinya. Rero urupfu ntirutinywe cyane, ariko abantu batinye ngiye nzopfira mu biki, kandi ninapfa nzogenda ntwaye iki imbere y'Imana. Nuko ni kuri izo mpanuro z'abantu batumire duce dusozerera ko kino kiganiro insobanuro y'ijambo ry'Imana, aho twari ko tuyaga kubijanye n'ico ivyanditswe vyaranda bivuga kubiba ku muntu amaze kuva muri nosi. Shimire abatumire twasangiye kino kiyago cy'uno munsi, Pasteur Vital Nyonizigiye, mwakoze kwitaba ubutumire bwa kino kiyago. Mwakoze kudutumira, n'undi munsi mwadutumira tuzoza. Imana ibaho umugisha iyi televiziyo Sanganiro ni radio Sanganiro n'abayikoreramwe bose, mugubwe neza, amahoro y'Imana akomeze kubabaho no mu miryango yanyu. Amen. Nshimire kandi na Shehe Hassan Ntakirutimana, umuvuga butumwa umwidini rya Islam, namwe mwakoze kwitaba ubutumire bwa kino kiyago. Nukuri ndabashimiye, ariko by'umwihariko kandi reka nsubire kubashimira, nongera kandi nshimira radio Isanganiro na televiziyo Isanganiro, kubera ibi bikorwa byo kumenyesha abantu ubutumwa bw'ijambo ry'Imana ni bikorwa burya bikomeye cyane. Ariko kandi nongera nsaba abarundi n'abanyamahanga gushigikira radio na televiziyo Isanganiro, maze Imana iduhunde imigisha twese. Murakoze. Amen. Nkengurukire mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro, ndabikebanuye naho ubutaha. Imana ibahezagire.